umwuzurira w'amazi warawiteye abanyagihugu bo muri komine ya Buterere quartier ya Kiyange ya mbere bivuye ku mvura nyinshi yaguye muri rino joro ryakeye. Uwo mwuzurira wavuye ku ruzi rwa Mutimbuzi rwataye inzira rwahora rucamwo ruca rumenera mu mirima hamwe no mu mihana igwegereye. Nkuko vyamenyeshejwe n'ababaho hantu ngo ivyahononekariye ni vyinshi uhereye ku mirima n'amazu vyatwawe hamwe n'abana indwi batwawe n'amazi. Imirima yononekaye, amazi yamaze kwinjira mu mihana, abantu no guhunga bamwe begereye inkombe z'amatuta bamaze kuva mu mazu kubera yo hava babomokerako. Mu gatondo barovye abana 6 ariko ngo hariho uwundi umwe babuze, bari baje bava muri site ntituramenya hamwe site yo mu Kiyange ca mbere abo batwawe nabo. Ayo mazi akaba yanatumye amabarabara yuzura bigatuma haba ingorane mu kwiyunguruza. Kubw'umukuru w'igisagara ca Bujumbura twasanze aho hantu ngo hakwiye kubakwa inkombe zikomeye kugira uruzi rujane inzira yago, ariko bakaba bategekanije izindi ngingo zizotuma ugo ruzi rudasubira kwisuka mu mihana y'abantu. Ubu ico tugomba kwihutira nuko tugomba kumanza kuzana amamashini kugira ngo abe aratanga inzira ntirubandanye ruca mu nzira itariyo, hanyuma ibisigaye navyo murazi ko ari ibikorwa bisaba uburyo bwinshi. Dutera kamo leta n'abafasha Uburundi yuko umuntu wese ico ashoboye gutanga yo gitanga kugira ngo ashobore kuboneka uburyo bwo kubakira ubwo ruzi kugira ngo ntirubandanye gonona ikomine kandi gonona n'amabarabara asanzwe ari muri kano karere. Mukamenya ko muri ico kibanza nyene kiri mu Buterere hari hamaze kuba umwuzurira w'amazi haraciye amezi makeyi.